nagomba ngaruke kugira icyo mvuze kuri iriya conference press yatanzwe na AFC M23 bisobanura kuri biriya birego bisobanura ku biriko birabaduha biriya biganiro byagomba kuba hagati ya AFC M23 na guverinoma ya Kongo. Nagomba kubabwira ko biriya bintu byose ibyo bikorwa byose vy'amaraporo ya Nations Unies, y'amaraporo za Human Rights, y'ibintu ibyo ari byo byose babarega ari ibintu byo kubasamaza gusa. Ibiganiro bya Doha nta kintu na kimwe kirimwo, kuko narabasiguriye yuko Doha leta ya Kongo itayigomba, ahubwo ishobora kuba yafoshijwe na leta zunze ubumwe za Amerika kubera inyungu Amerika irondera ku mugabane wa Afrika, kuko Amerika burya yarataye icizere ku mugabane wa Afrika. Rero inyungu za Amerika ntizishobora gukingirwa mu gihe Amerika idashizemo akaboko cyane ngo ifosinge biriya biganiro ngo bibe. Ariko biriya biganiro leta ya Kongo imaze kwerekana ko atavyigomba. Niba ikwega amaguru yerekana ko ibyo biganiro atavyigomba, mbega kubishira mu ngiro ntibizoba umugani. Urebye noneho AFC M23 nayo nyene uko ija muri ibyo biganiro, nuko imaze kubona ko ibyo biganiro ari baringa, ari ibiganiro byo kubasamaza no kubatesha umwanya. Rero haba izo raporo mpuzamakungu, haba ibyo biganiro bya Doha, ni ibintu byo gusamaza AFC M23. Nta nubwo AFC M23 ikwiye kubitera umwanya, ahubwo leta iriko irabikoresha cyane, leta ya Kongo iriko irabikoresha cyane nk'igikoresho cyo kubabuza ngo ntibabandanye bafata ubundi butaka. Kandi murabona yuko pratiquement muri aya mezi hafi 5 bisa nuko babishitseko, kuko muri iki gihe AFC M23 ntabwo yashoboye kwavansa, mu gihe leta ya Kongo yoyo iri kuritegura, iri kwirakusanya imbaraga zayo mu gutegura ibitero bikomeye cyane cyane biriko birategurirwa i Bujumbura. Erega i Bujumbura niyo base arrière isigaye yonyene ya guverinoma ya Kongo kugira ngo ishobore kuba yofata imiji ya Bukavu, imiji ya Goma, kuko burya urebye nko mu Cibitoki kuri ya mpaka wa Kamanyora hariya Kongo, u Rwanda n'u Burundi bahurira, harya ahantu hari hafi cyane ya Bukavu, ku buryo byoroshe cyane gutera uvuye muri kajya karere ka Cibitoki, ka Bubanza, kuko izo nizo province zihana urubibe na leta na kariya gace ka Uvira, Kamanyora kugeza i Bukavu. Rero imbaraga zidasanzwe biraboneka ko ziriko teraterana i Bujumbura, cyane cyane imbaraga ziteraterana i Bujumbura. AFC M23 ikwiye gusobanurwa ko ari imbaraga za SADC, za mbaraga SADC yari ifite Goma, za mbaraga za Tanzania, za mbaraga muri make za biriya bihugu ziri muri SADC, nizo mbaraga ziriko zirakorera i Bujumbura zitegura offensive kugira ngo leta ikore igikorwa ca nyuma cyo kuba yashobora kwigarurira iriya miji ikomakomeye yo muri East Congo AFC M23 yafashe. Kandi ivyo bitero biriko birakusanywa byo gutera AFC M23 muri East, ntabwo bizirengagiza u Rwanda, kuko imbaraga za Kinshasa ivuga zo gutera u Rwanda ntizashoboka mu gihe Bujumbura itoba ikoreshejwe.
rero byaba ibyo biganiro bya Doha, byaba ibiganiro bya Washington, zaba izo raporo za UN, byose ni ibikoresho byo gusamaza AFC/M23, gusamaza u Rwanda kugira ngo bahubire muri ibyo, babone yuko yenda hari inzira yoshoboka yo kugarura umutekano muri East Congo, yenda bidaciye mu ntambara. Ariko nagomba ndababwire yuko byaba biriya biganiro bya Washington, murumva ko biri kondisiyone n'ibibera i Doha. Urumva Doha idaciyemwo Washington ntizokunda, kandi kugira ngo Doha icemwo, urebye repozisiyo za guverinoma ya Congo na guverinoma ya AFC/M23, biragaragara yuko kugira Doha ishoboke ni indoto, ni ibintu bidashoboka nk'uko twagiye tubivuga muri analyse twagiye dukora mu biganiro twagiye dushikiriza. Mbega kubera iki imbaraga zo gutera u Rwanda, zo gutera East Bukavu canke kiriya gice ca Uvira AFC/M23 maze kwigarurira cyane cyane za Kamonyi, ziteza kuja i Bujumbura? Ubwa mbere, kuba AFC/M23 yegereye i Bujumbura ni danje ihambaye yo gutembagaza canke gukuraho ubutegetsi bw'i Burundi. Nico gituma rero Burundi partenere bwafatanije ku rugamba na SADC rero itegeza kusanya imbaraga zose zishoboka zikaza i Bujumbura kugira ngo ukuntu batsinzwe ibimaramare batsinzwe na AFC/M23 bitirira u Rwanda, barebe uburyo bashobora kuvyikiza. Nico gituma rero ibiriko birabera i Bujumbura, ibiriko birabera ku mupaka wa Tanzania, muri biriya bihugu bya SADC, bikwiye kwenterpera ubushishozi, ubwenge bwa AFC/M23 canke u Rwanda. Rero nico gituma ibiriko birabera i Bujumbura, ibiriko birabera muri SADC, biriya bihugu bya SADC, ntihagire uwo kwiyumvira ngo byaranezerewe, byaragiye, ahubwo urumva biriko birarondera uburyo byo kwikura ko ibitetego. Ariko kandi urashobora kumbaza kubera ko imbaraga zose za SADC zitegereza gukorera i Bujumbura, n'imbaraga za Kinshasa zitegereza kuza zigakorera i Bujumbura. Niyo bazariyere yonyene yegereye agace AFC/M23 yafashe n'u Rwanda. Nico gituma rero za imbaraga zova Kinshasa ziva muri SADC zose zitegereza gukusanyirika i Bujumbura, kuko leta y'u Burundi yemeye guha ikaze iyo migwi yose, izo mbaraga zose zishobora kuba zokuraho AFC/M23 zikabangamira n'umutekano w'u Rwanda. Rero kubw'ibyo, yaba Doha, zaba izo raporo AFC/M23 yirirwa irisobanura ko ni ibintu by'ibisamaza, ni ibintu byo kuyica intege kugira ngo AFC/M23 ibe yotsindwa urugamba. Mbega ushobora kumbaza uti none kubera iki na ziriya organisme za Nations Unies, za Human Rights, ama ONG, raporo, amanama ya UN yose akorana atarajwe inshinga n'abantu bicwa muri Lituri, atarajwe inshinga n'ibindi bibazo bifite iyindi migwi mu bindi bice bya Kongo, ariko kabari AFC/M23 ironderwa cyane, ivugwa cyane, yamamazwa cyane? Ni mugihe nk'uko nababwiye, burya intambara uko Kongo iyibona, Uburundi buyibona, n'ibindi bihugu bya SADC biyibona, babona ko intsinzi yabo
yoboneka yoba totale mu gihe leta y'u Rwanda yotembagazwa canke yocigwa intege. Nico gituma rero yaba Washington yaba Doha naco AFC M23 yo kwitegayo, naco n'u Rwanda go kwitegayo, kuko biriya byose ni ibiganiro bisamaza mu gihe hari izindi nteguro ziriko zirabera mw'ibanga zo gusambura imbaraga za gisirikare z'u Rwanda, za Uganda n'iza AFC M23. Rero muri make ivyo ni ibintu byoroshe kuraba, ni ibintu byoroshe kuvuga ukurikiye ibinyamakuru byinshi, amatangazo menshi, amashirahamwe menshi, ibyo avuga ushobora kudegaja ukabona yuko Doha, Washington, ziriya raporo za Nations Unies n'ibindi za Human Rights n'ibindi ari ibintu byo gushira mu gatiro AFC M23 n'u Rwanda kugira ngo integuro imbaraga bakusanyirize hamwe barebe yuko iceyi ibitetego bagize bashobora kuvyikura. Ariko ndizeye yuko inzego z'ubutasi za AFC M23, inzego z'ubutasi z'u Rwanda zifite ayo makuru yose ku buryo zitoshirwa mu gatiro n'ibya Doha n'ibya Washington ngo hari icizere kirimwo canke hari byoshirwako. Nivyo nagomba kuvuga muri makeya. Imana ibaho umugisha. Muraho amakuru yandi. Nakurikiranye ikiganiro wakoze kuri Kabila, cyane cyane wari kuvuga ni kubera iki u Rwanda ruriko rurashigwa mu majwi y'ibibera muri politike yo muri Kongo, kandi ahanini bakagerageza kwerekana yuko impamvu zose z'ibyabaye muri Kongo bagomba gerageza gushimangira yuko bituruka ku Rwanda. Uriya ni nk'uko burya intambara yo muri Kongo burya hanini, nubwo tuvuga ko AFC M23 ariyo ishigwa imbere mu guteza intambara hagati ya leta ya Kongo nabo, ariko buriya hanini urabona yuko politike yakoze muri iki gihe cyose imyaka AFC M23 iriko iragwana hariya muri East Congo, bakomeje kwerekana yuko ari abo twakwita nk'ibikoresho le puppet, ibikoresho by'u Rwanda kugira ngo u Rwanda ngo rukomeze kwirundaniriza ubutunzi bukoye muri Kongo. Ariko buriya nagomba ndaguhe impamvu kubera iki u Rwanda ruguma rushigwa mu majwi mu biriko birabera mu karere ka East Africa, kandi ugasanga abantu bagomba kurutsindagira muri ibyo bibazo ni ibihugu bikomakomeye vya Amerika, by'Uburayi, ni ibi bihugu bikomakomeye cyane cyane. Nigeze kukubwira yuko ari byo bitegeka isi muco twise ordre mondial. Rero buriya hari ibitekerezo bimwe perezida w'u Rwanda cyangwa politike y'u Rwanda ikora ku mugabane wa Afrika byo kutemera ikiya kintu nigeze kubwira cyitwa ordre mondial. Ni ukuvuga ngo kutemera kugendera ku mategeko ya biriya bihugu bitegeka isi, ari byo Amerika, ari byo n'Uburayi. Rero nkabijya byuko u Rwanda rukunda kuvuga ibintu byo kwigira, ibintu by'uko Afrika yoba imwe, kandi u Rwanda rukerekana politike nziza yo gutegeka neza igihugu, kubaka inzego z'umutekano
gukoresha neza imfashanyo ruba rwahawe, biriya byose n'ibintu bitamerera neza biriya bihugu by'ibihangange, kuko buriya Afurika biriya bihugu by'ibihangange barifuza yuko Afurika yotegekwa n'abantu b'abaperezida ariko bari manipulable, bashobora babaryi ba ruswa, bashobora guhendwa na bijya by'imfashanyo, noneho bigatuma bijya bihugu by'i Burayi na Amerika bishobora gukora politike zabyo zo gukomeza bicinyiza umugabane wa Afurika. Ariko burya barazi yuko Afurika, mbona ngenda guha akarorero nk'ibisata u Rwanda rwashoboye guteza imbere bitamereye neza, bitaboneka neza muri bya bihugu by'ibihangange, kubaka urwego rw'umutekano, ingabo zishobora kuba zogarukana umutekano muri Afurika, ingabo zishobora kuba zafasha ibindi bihugu bya Afurika kugarukana umutekano mu bihugu bya Afurika. Ibyo nihwa rihanda biriya bihugu by'ibihangange, kuko barazi yuko mu kavuyo, mu ntambara zibera muri Afurika ari byo biborohereza kugira ngo Afurika igume ahantu h'ubukene, igume ahantu h'ibibazo, noneho biriya bihugu bigume bigaragara nk'aho ari umutabazi w'ibihugu bya Afurika, noneho bigaca bikora politike bigombye mu gushyiraho abaperezida baborohereza gukomeza exploit Afurika, ubutunzi bwa Afurika, n'ayandi mapolitike cyane cyane amasoko. Urabona amasoko baba bakeneye amasoko, bakeneye ko Afurika itadevelopa industrialisation, noneho ngo amasoko Afurika iguma igurira ibintu muri ibyo bihugu by'ibihangange. Hanyuma ikindi nibyo bakeneye matière première z'inganda bafite bubatse muri biriya bihugu. Urumva ziriya nganda zabo zishobora gufunkisiona mu gihe badafite matière première, kandi muri ordre mondiale itegeko rivuga ko Afurika iguma ikenye, idakora industrialisation kugira ngo igume ari soko kandi igume iprovidinga la matière première. Nibaza yuko ushobora kubyumva. Hanyuma nariko ndavuga ku ruhara rw'umutekano, ibi bitekerezo by'uko burya erega u Rwanda rurakora politiki ikomeye cyane mu manama cyane cyane y'abanyafurika. U Rwanda rurakunda gusohora ijwi cyane by'uko Afurika yokwigenga, by'uko Afurika yoja ku meza imwe iyo kuganira n'ibihugu by'ibihangange. Ndiko ndavuga ngo biriya bintu bya win-win muri politike, muri commerce zikorwa ku migabane y'isi. U Rwanda rurakunda kudefanda yuko ibihugu bya Afurika bidakwiye gufatwa nk'insina ngufi, ahubwo ibihugu bya Afurika bikwiye kuja ku mugabane w'ibindi bihugu kuri table imwe bakaganira ibyo twakwise muri commerce, ibyo twakwita win-win. Ibyo rero nihwa rindi risogota biriya bihugu by'ibihangange. Rega umenye yuko abantu bose bari bafite ibitekerezo mwene ivyo, benshi abategetsi ba Afurika bari bafite ibitekerezo mwene ivyo, barishwe. Rero buriya ariyo biriya bihugu rero bigomba kugwanya umunyapolitike afite ibitekerezo bishobora kubangamira nouvelle ordre bashitseho, baba barondera ibintu bamwagiriza. Nico gituma ubona kenshi amaraporo ya ziriya za human rights, ziriya za human rights watch, urazi ko ari umuharo waranira agateka ariko w'abanyamerika, kandi muri erega ziriya za Nations Unies nariya amashami yazo ategekwa n'ibi bihugu n'iyi migabane ibiri, Amerika n'Uburayi, kuko rega ni nabo batanga amafaranga menshi muri Nations Unies. Burya rero Nations Unies imeze nka company, urazi company yari yo yose abafite ijambo rinini n'abantu baba bafite
imigabane myinshi muri kampani. Rero kubera ariwo grand contributeur muri ibyo twakwita la communauté internationale, ni nacyo gituma aribo bafite ijambo rinini, ni nabo bashyiramo abakozi, ni nabo bafata ingingo. Cyo gituma rero bariya bose bumva baremera ku Rwanda, gabaye ku Rwanda, baremera ku mukuru w'igihugu, nuko babona hariyo politiki u Rwanda rukora itaja muri programme z'ibyo twakwita ordre mondiale yashyizweho n'abanyamerika n'abanyaburayi. Rero nico nagomba kuvuga amfatiye kuri ico kiganiro bari kuravuga. Rero buriya baravuga bati urana ko muri Kongo hakorerwa ibyaha byinshi n'ibyo kurya abantu, ibyo kwica abantu, ibya mauvaise gestion ya gouvernement hari, ariko urabona ko ataco bibabwiye bitabaraje inshinga. Urabona ko iriya migwi ya terrorisme iko rica abantu muri Ruturi, urabona ko bitabaraje inshinga. Ariko iyo habaye akantu gatoya kuri AFCM 23 urabona ko baje gasamigwa hejuru, kandi bagahita babishiramo ko n'u Rwanda ariko rwabigizemo akaboko. Rero ahanini nta n'ibindi byinshi umuntu yokwibaza, ni kubona u Rwanda ruriko rurakora politike mu by'umutekano, mu by'ubutunzi. Urabona bijyanye byo gushinga inganda za nucléaire, inganda zo gukora imiduga, inganda za transformation de matières premières, inganda z'ibintu byinshi. Burya mu Rwanda barakora icyo twakwita industrialisation agroalimentaire. Urashobora gusanga ugiye mu bihugu byinshi, urashobora gusanga amaproduit y'u Rwanda ava mu nganda zo mu Rwanda y'ibyo kurya. Ibyo ni ibintu badashaka abanyaburaya kubona. Nico gituma rero ubona baremera u Rwanda, burya baba barurondera ko ikosa runaka yuko kumbure ishigikiye ihonyabwoko muri Kongo, ishigikiye ubwicanyi muri Kongo, terrorisme muri Kongo, kugira ngo babone impamvu yo gushigikira yenda abandi ruza kugira ngo bashobore gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda. Nico nagomba guha kw'ibitekerezo, ni kubera politike y'u Rwanda muri make, en résumé, mu majambo make, itari compatible n'ibyo twakwita ordre mondiale. Ibyo bintu rero bya ordre mondiale ihari abantu benshi ntibabitahura, ntibabimenya, kuko buriya icyo ukwiye kumenya politike ahanini n'inyungu. Le capitalisme rero, le capitalisme icyo twakwita systeme économique ya capitalisme ni politike cyangwa ni systeme iteza imbere akagwi k'abantu batoya, abantu bakeya bategeka isi. Nicyo gituma burya politike ya capitalisme, type ya capitalisme, ya economique ya capitalisme atachidufasha, itazigira igira hidushikanya abanyafrika, ahubwo izotuma abanyafrika ahubwo tudatezanya imbere, ahubwo dushishikara kuryana, kuko abantu bose bazoryanira ziriya nyungu ziri muri leta, kandi ibibanza biri muri leta nabyo ari bikeya. Gwacu usanga rero kubera abantu baguma baryanira inyungu ziri muri leta, ibibanza muri leta nabyo ari bikeya, urumva bituma biboneka ko iyo umuntu agiye muri leta ari habona umutahe wo gukora investissement kugira ngo atere imbere, naba bakseda muri ibyo bibanza bakaba ari bake. Ucu usanga rero intambara idashobora guhera mu bihugu bya Afrika kubera iyi systeme ya capitalisme. Burya no mu bindi bihugu nuko bobo bakombenye ibyo bibiri, bakarondera inyungu z'abantu bake n'ibyo bategeka ibyo bihugu, ariko bagakora na programme zishobora triste gufasha abantu benshi muri ibyo bihugu, ariko nabo ntibatera imbere, ahubwo baba abakozi babo bantu bake batunze. Rero buriya kugira indyane intambara zizahere muri Afrika no guhindura icyo twakwita type de systeme économique. Ibyo rero urumva nibyo abanyaburayi badakeneye, batagomba, kandi babona politike y'u Rwanda ishobora kwinspira abandi banyafrika bose, ibihugu bya Afrika
bishobora gutuma ibyo bihugu by'ibihanga nibyo byahora bironka ku mugabane wa Afurika bashobora kutayibona. Nicyo gituma rero u Rwanda ubona rumeze nk'ari umwansi w'abantu bose. Nico nagomba ndakubwire muri make.